abakunzi b'ibiganiro byacu twama tubabwira iminsi yose yuko tudahingishanya gukurikirana abanyabuhinga aho baba baherereye hose ni kuri Indundi TV. Nizere yuko mwamaze gushika kugira mutwumvirize cyane cyane ku banyabuhinga batandukanye nk'uko twabibemereye yuko ari abanyabuhinga benshi mu gihugu cyacu. Uno munsi rero baza kwibaza yuko ninde twashimye kuvugana nawe. Reka mukanya mwumvirize uwo twashimye kuvugana nawe, twanze tumuramutse ati namahoro. Namahoro n'impore. Ariko badukurikirana nk'ubu bashaka kumenya ati ninde tuvugana, asanzwe akora ibiki, ibyo byose wobitugira ku muriri. Nitwa niyo nkuru Godfast, bakaba banzi ku izina rya Gordon muri quartier. Nkaba ndi Umurundi yavukanye impano yo gucapa, gushushanya. Ubu nkaba natewe iteka ryo gukorera mu gihugu cya Somalia, Mogadishu. Nkundira ndakwitegura kuko nizere ku mazina washoboye kubabwira bashoboye kuryumva iryo zina. Gerdo, washoboye kujya mu mahanga, ushoboye gukora ubuhinga bwo gucapa. Tuba dusanzwe tukumenyereye cyane cyane ubwa mbere abantu bari bakuzi ku mwuga wo kuririmba. Gerdo, warashoboye kureba muri umwuga wo kuririmba, urakurikirana umwuga wo gucapa. Ni igiki wabonye gitandukanye no kuririmba ugahita uja ku mwuga wo gucapa? Bisanzwe kera nararirimba, narifise band yitwa ivuga kuri band nari ndongoye. Hama mu nyuma rero baza gukura, bamwe barakizwa barabivamo. Hama kandi sinavyavanzamo cyane, hari nko kwiryohera, sinatera imbere cyane muri uwo mwuga, hari nko kwiryohera. Mugabo narifise impano yo gucapa, kandi yumvira nti ko nakazi gakenye mu Burundi, reka nkuze iyi impano yanje yo gucapa. Ncanguma impengamiye cyane kuri iyo mpano yo gucapa. Rero nayo irankundira, basi ikiranyerera gucyanye imbere umugenzi mwiza. Gerdo, twashimye kuvuga no munsi n'umunyabuhinga asanzwe akoresha ubuhinga bwiwe mu gucapa. Gerdo, kugira ushike mu gihugu cyo muri Somalia, uva mu gihugu cy'u Burundi. Gerdo, ku basanzwe bakuzi n'abatari bwakumenye, Gerdo, ni igiki bari barakoreye u Burundi kugira umwe wese avuga ati iki nico Gerdo yari yarakoze kugira giheze kimushikane mu gihugu cya Somalia? Ubwa mbere na mbere ico noba cyashoboye kunteza intambwe, nateje intambwe na centre jeune Kamenge ndo natangiye twagiye amakonkuru baraduha amakonkuru yo gucapa tugakora. Nama nabaye wa mbere rero bacaba umuzungu umwe akora ibintu by'amabande desine, ibitabo by'amabande desine. Rero turakora amabande desine, barantoranya tugira umugwi w'abakora amabande desine, turayakora menshi cyane, ashaka kuri 5, baduhemba ku kwezi. Amatangura ndiyunganya muri ayo mafaranga bampemba. Hama mu nyuma maze kuyakora cyane, baca bakenera abandi bantu bacapa muri ONU. Bacabaza kuntora muhira ati barakenera abantu bacapa muri ONU, kuko bari bamenyereye mu Kamenge no mu Kinama ibintu byo gucapa. Baca barantwara gutyo muri ONU, ndakora ikibazo ndagishobora. Nkora muri ONU rero imyaka 3. Rero umushefu yaturongora yo mu Philippine aca baramwimura muri Somalie, acararyoherwa avuga ati ko twakoranye neza mukama n'amanota sinzobibagira, nanjye ndashimira. Niyo yaciye antuma akorera no muri Somalie, naho narinzi kaza n'abasikari acarantumako gukora ino muri company yitwa de construction ngabikorera ONU ino. Igwe warashimwe na ONU, munaheza murakorana ku bicapo bitandukanye. Hari abantu usanga bacapa ku mapankata y'amazu atandukanye, cyangwa ugasanga hariyo ahantu herekana ikintu kiba kiranga runaka. Nga mu Burundi nta kintu yaba yarahakoreye kugira umuntu wese avuga ati iki gicapo coba carakozwe n'uwo yitwa Gerdo? cyane
jewe ikintu nishimira kandi nakoze n'uyu munsi nishimira mbere n'ivyo bitabo ko vyaratembera mu Faransa babonye hamwe kabiri gucapa no kinacapa mu mazu y'abantu société comme société konoto rero kintu cyane bakase foto bara cyo mu kera cyagiye ayo ngo bagifuze asize amagasa nandi mazu menshi ngende nyene ndekora hase n'ivyibuso vyiza kugeza uyu munsi baronda ngabo sindi mu Burundi kandi tugana nkabwira mu Burundi yego umwanije n'ibisona nakoze bituvuga turakeneye umuntu yazinze gusa n'amazu Gordo impano y'umuntu ntiyigera yizana. Gordo gushika ubu ashimira nde kugira ashike aho ashitse kuri uyu mwanya. gusubira sinumvise neza mvuze ni Gordo kugira umuntu ashike ku mpano yiwiwe hama iheze inagaragara abantu bose babimenye hari aho iba yavuye. Gordo gushika kuri uyu mwanya ashimira nde kugira impano yiwe igaragare abantu bose bamenye ati Gordo n'umuntu azi gucapa. kankubita ngabo niyo yari impano yo izontunga narakomeje ndiga ko nyene kaza ngenda muri secondaire hama gato yaramubukije mama ati mbega umunsi umwe mama aje kontegera kuri rwacu indege ntashe du imodoka ngema murabona ngene wankubita amakofi ndi mu ishuri ukangi ibintu ndavye bagira arunamye ntacyo yavuze ngo nawe yabonye ko nawe yagize namubwiye ati irana ko wankubita ejo binini biko birantunga kugeza uyu munsi ntacyo yashoboye kunyishura nk'umuvyeyi yaranumye gusa ega akamwotera nk'abavyeyi uno munsi babona ati umwana yajya gucapa abananiranye umwana iyo ahevye gukurikirana cyane cyane ibyo bita ati ivyigwa yameze nk'ubiheba akamo utera umuvyeyi ubu abona umwana wiwe ko afise impano yo gucapa nakahe. ego ivyo bintu bavyeyi benshi cyane mu bihugu vyacu iyo babonye umwana ariko aragira akantu katari keza bibaza ko kwiga gusa kwiga ejo bije imbere. Rero cyo akamonotera abavyeyi nuko borabira ku mpano umwana waba bafise bakaraba ukuntu bamuganira bamumirize kwiga na ya mpano kandi ayikurikirane kuko ntibaba bazi ejo h'umwana babazi katuza k'umuntu hama ijya mpano afise naho nyene bamfashe ukuntu yoyikuza ukuntu yikuza muri we kandi agashobora no kwiga nibaca bamubuza ati ivyo bireke si vyiza hama bagashaka ko wewe bobo umwana akurikirana ivyo abavyeyi bashaka bofasha abana impano zabo bana bagatera imbere. Gordo ubu aho ugeze uramaze kubona ko impano yawe igize icyo igufashije ukaba ubu witwa umuvyeyi hari umwana wiwe ubona yuko ariko arakurikirana iyo mpano yiwawe. Ego hariho umwana umwe nabonye acapa akambwira ngo papa murabangu yacafye ibi n'ibi ndambwira ati ego ni sawa ikigire gutya ahagire gutya hagire nuku nkamakuraje mugabo nkamubwira kandi wige kuko nubundi ucumugira umwana yige mugabo ntumugire ngo ivyo ni bibi kuko ubundi aba yabikubonye kandi ntabariwe ibintu biri mu maraso mu mutima biduga biza rero ucugena kumubuzana nkuko uri kurabicinyiza mugabo tumufasha kugira ngo bigende neza kuko birahura no kwiga ibi amamezere tugira tatakwiye mu ishuri ibi kwiyumvira kugira ngo ukore ikintu kiri professionnel no uba uri ufise ikintu uri umu intellectuel mu mutwe uba ufise une capacité wakwiye mu ishuri urumva birakominikana birafashanya ishuri n'impano biranywana.
Gordon ni igiki umaze kuronka muri uwo mwuga wo gucapa nejo bundi ushobora kubwira ati umwana wanje iki nicyo nashoboye kuronka nkoresheje impano yanje? Ibyo umaze kuronka ni byinshi cyane sinobiharura. Kuronka ni byinshi, birangaburira, birigisha abana, byarankwereye umugore, byarangiriye mariage, umva byarantembereje, byaranguriye parcela, byaranguriye imodoka, ibintu byinshi ndavyambaramo, ni ibintu nk'ivyo nyene. Ni ubuzima bw'uwanje, byarampaye ubuzima n'ukuri, byarampezagiye. Abariko baradukurikirana barashobora kuvuga ati turafite inyota yo kubona ati ico Gordon amaze gucapa natwe duheze turatira ijisho. Gordon urashobora kutwereka nk'ikintu umaze gucapa canke nk'ico umaze kugiramwo kugira tuvuga ati ico wahagarikiye kugira gikorwe? Urashobora kutwereka igicapo kimwe kivuga ati Gordon niwe yagize ico atereyemo? Ego nuko dukoze iganiro ari ntari muri atelier yiwanje no hari vyinshi, mugabo ngahamba ari muri chambre yiwanje ndabifise. Urabona ko ngahe inyuma hariho desk itaboneka neza, no ngahe imbere hari izindi, reka ndabereke. Hariho amatableau, bibaza ko ngaha muyibona. Ibi n'ibikoresho vyo muri Somalie traditionnel bakoresha kera. Ikinyi bagishiramo amata, ikintu bagishiramo ivyo kurya, iki naco cajamwo amavuta, iki naco bakishiramo amata nyene, iya nawe ni po, murabibona. Hama hariyo iyindi ngahanye y'abamasai, yego murabibona. Umukobwa ariko aravoma, umudamu, abandi bavuye mu mirima, aba nabo n'abasore bavuye guhiga. Sako ngaho mubibona. Hariho n'iyindi iri inyuma nacafye, vyanditse mu majambo y'icongereza ati bafasha abana baje kw'ishuri. Nubona abandi bana bagiye kw'ishuri, uwundi mwana bamutumye gutoza amafaranga atora mu musigiti by'abana bagenda gutuza abana, kugira ngo murabibona. Hama abandi bana bakamuraba bakamutenga, mugabo umwana afise romoro ko atariko ariga. Rero kubera ko izi ndazikora, kubera ko turi mu bihe vya corona, sinabe ndazigusha, afise nyinshi cyane, ndazigusha amafaranga menshi, no biramfasha bikamfasha no gukora utuntu twanje vyoroshe, nuko ubu turi mu bintu vy'ama lockdown no bidahera bimaze imyaka ibiri. Ndazibika ngahanye, n'izindi nkazigumiza muri atelier yiwanje kugira ngo umunsi bizohera bazishire kw'isoko. Gordon ndabona yuko ubutunzi ufise ni bwinshi, kuko nizamara gusohoka ariho byinshi uzoshobora kuhinjiriza. Urashobora kutubwira ati ubutandukanye bw'amahera washobora kwinjiza uri mu gihugu c'Uburundi n'ubu uri mu gihugu ca Somalia, turekanye n'ibyo ubu byashobora kuza bya lockdown, aho ubwa mbere ugikora uri free no mu gihugu cawe ugikora uri free? Ino kweri, ino ko tugurisha mu madolari, mu Burundi ni mu marundi. Hariho nabo barambwira bati urankorera ibinyi niwaza ubinzanira, nabizana bakampa amafaranga makeyi cyane, mugabo ukora abagenzi ndemera. Mugabo ino barambwira ati duhe kuri makeyi n'utuzimba abazungu bagenzi banje, usanga ntitanze kwijana na 180 y'amadolari, umva ni hafi mu 500,000. Imwe nk'iyi kinini 500,000 ashaka kujya ku muga mu Burundi, 500,000 sino yagiye ko nyene. Aba bavuze ndabahe makeyi, ko bagiye Nairobi bashaka kugura 300,000, umva ni hafi miliyoni uburamwo w'amarundi. Ngabo aha ndabahaye kuri 180 baragura, kandi mpengera hajya nk'ubu bubase nk'igikoni kitchen cyangwa restaurant shasha, je nagize decor ziwaje nayadeje, ntabagenda bafise amatableau umunsi wo kugurura, ngaca ndashyira ngaho wonye cyane itahira. Buke bambwiye ati genda aha naho tora amafaranga afashe zose zigahera, ugasanga natenze amafaranga menshi, kandi nazigurishije inusu mwatiye. Rero ino hararuta cyane mu Burundi wacu, kuko ino n'abazungu barabiha agaciro, baharura
igiciro cyahari wabo tuzigura gute bazigura gute rero bageze ngaha muri Afrika tukazigura izo kuri amafaranga bageze iwabo basize mu nzu kigira agaciro kanini cyane kuko hariya ibicapo birazimvye cyane. akamo uri kuratera abanyabuhinga bari mu gihugu cy'u Burundi abasanzwe babugira icyo baba nk'ibintu byabo by'agaciro baba bakoze akamo batera ati kugira uteze umunyabuhinga urashobora kwemerana n'iyo beyi yiwiwe cyangwa n'abanyabuhinga utera akamo ati bagabanye ibeyi ni gute wewe nk'aho umaze gutembera ibihugu bitandukanye gira icyo utubwiye. Mu bisanzwe je navutse ibi bicapo ndabisangaho mu Burundi uko nyene ego ico novuga rero nobabwira yuko bogumiza akagumye bagumako twarabonye abanyamuziki ingene bagwaniye agateka kabo batangiye babita abavayu ntibacitse intege barabandanije baragwana gushika naho umuziki wabo umenyekana turabona basohoka bagiye mu bindi bihugu kuvuza bakazana bahagenda n'indege kandi muri ivyo nyagenda n'indege rero novuga ko n'abacafisi boca muri amakanda nyene y'abanyamuziki ntibacike intege bagira ishaka barondera ama inspiration mashasha udufaka nyene baronka dukeyi badukoreshe neza kugira ngo bihe agateka nabo nyene niba kuko usanga benshi abatse benshi kubera kwihebura baja mu nzoga rero twiyubake tugwane gushika naho igihugu cyacu kiduha agateka kikagateka n'ivuga vyacu ko nta gihugu kidafise abanyakaranga kiba gipfuye rero ntibacike intege bakomeze bagwane barondere kumenyekana n'abantu kumbure ko sogena dusohoka umwe turonka akazi aha ugasanga turifashije turateje imbere imiryango yacu naho tuba. Simenya ubuhinga gusa wo gucapa ndetse n'abaririmbyi barakoma induru ndetse n'abasanzwe bakora ubuhinga butandukanye ibya siporo cyane abo usanga biyereka cyane cyane abanyamideli usanga bidoga. Uyu ni umwe mu bo washoboye kumva mu byo ariko arababwira ni Gordo wumva yuko asanzwe avukana n'usanzwe ari umuririmbyi ararijo mu mwuga wiwe nawe nyene avuga ati hari ibintu bitaragenda neza nawe wumva yuko n'uyu avuga ati nuko abarundi turabahamagara cyane cyane gukunda iby'iwanyu kugira muheze mubiteze imbere kugira ntidutakaze ba bandi babishoboye mu gihugu cyacu kugira bagende gukorera hanze. Nk'uyu urumva yuko ari ubuhinga bwinshi akora hamwe abukorera mu gihugu umva ko ari cya gihugu kiguma gitezwa imbere ndetse yuko dushobora no kumukeza yuko yashoboye gusohoka akava mu gihugu akaguma ariko arayaga Uburundi mu makungu. Gordo watubwiye ibicapo ushobora gukora abasomalia bagashima ni igihe ubereka yuko uri Umurundi bashobora gushima cyane cyane mu bicapo by'iwawe. Abakanona nakibagiye murakoze cyane hariho ingishika ngahanye barambwiye nshaka ifoto ya porte ya president ya Farmajo president rero ndagira ndayikora bavuga umugore rero mu Somalie akora muri Nations ndavuga nuyikora nabi ucugende wanyu ndayikora ndayikora ndayimwereka avuga niwe acashira mu biro kuko turafise ibiro bya president ngahanye aza avuye muri quartier muri ville akaza ngaha kote tuba muri quartier iwacu tubana n'abasomali pedera cyaramamagara acavuga uyu yayicafye president Raila acamira nyine nk'utakaje mwingari unama ntiyari bwibone kwifoto bamucapa n'amaboko ari namamira nk'ugomba kurira nyene acavuga ati uratwiciye mu president wacu ndabona ari unama nk'iminota mike mu kuboko aravuga tuzobonana ngani twabaye tukibonana kubera ibintu byo ngaha bimeze kuntu mugabo naracafye portrait cyambe nakoze shikanga nacafye portrait ya president ubu bose abasomali bose n'abandi baragenda bare imodoka y'akazi yansize barahagarara basibaga bakavuga ati Burundi urira tugutware bakantwara kashika niyo ngiye bose bantwara kuye ari imodoka y'abasirikare basomali bantwara ari abasivile basomali barantwara bose kubera iyo foto imwe baramenye ibindi bikorwa navyo nakoze ni byinshi cyane muri UN
narakoze gushika naho haje umuzungu mushasha aca kwanje ino bavuga icongereza naje mvuga igifaransa aca baza bavuga ino abazungu benshi bavuga icongereza bonjour uno Umurundi artiste ngoje nakoze muri Congo kazi igifaransa akavuga gike ibintu byose birandyohera abana ko bankunda bavuga ndo mu Burundi n'ibiki Somalie bose banyita Burundi biramfasha kuko ndabona ko igihugu cyacu kiba kirekamenyekana rero nabambwira Burundi batazi Burundi buri he kuri katabazuru nkababwira nkabo bereka gutembera ni bwiza tuzoza bakundisije cyane ibintu by'abarundi umva ko ari benshi ku rubuga rwacu babandanya babaza ibintu bitandukanye nubwo utariko urabona ibyo babandanya batubaza ko babandanya bakeza yuko umurundi ari muri Somalia kandi akora ico gikorwa mbega kuva aho ugendereye muri ico gihugu wasanze uri mu bundi umwe usanzwe ukora ibyo bintu byo gucapa cyane hari abandi barundi mwashoboye kuhahurira turi abarundi bane umwe n'umu engineer akoze ibyo kubaka babiri bari baidwa umwe n'umu artiste undi no mu menuisier twese twakora muri ONU baduhamagaye tubarundi turi bane kandi dukora neza cyane none nk'uko ubwawe kajambo woshobora kugira ONU kugira impano yawe ishobore kwerekana ngaha mu Burundi no mu makungu n'akahe akamo nshobora kubwira iyo ONU yashoboye kugukura ngaha mu gihugu igashaka kugushikana no mu makungu ndashimira cyane kwanza wabigizemo uruhara runiniya kugira ngo ushobore gushika ino nitwe umu expatrié umu international ko ino naho nari nzi kandi sinyoza ko kubwanje nari ko washika nakumenya n'ukuntu nsaba kazi no mugabo yaramvugiye atanje kwa neza ndamushimira cyane hama ndashimiye na nasozi niyaje mu Burundi kadoka ko gukora narumva ko mfise inyota cyane yo yahantu ngaragariza ibikorwa by'iwanje nidegemvya bigashobora gukundwa n'abantu nkicarana n'abantu bakomeye ntaziga ko nshobora kwicarana nabo nkatembera hirya no hino nkoresheje indege byose ndabishimira ndavuga ko ari kubwana sinzi ego iragahoraho Gerdo uri mu gihugu cy'u Burundi avuga ati uno munsi ndashaka igicapo ndakeneye igikorwa Gerdo yonkorera Gerdo yo mutora he ego yokora kuri WhatsApp yiwanje benshi babagenzi barabintu bakunda tushe yiwanje barambwira ati ntwaro nk'umwanya canke abari muri Canada basuza mu Burundi muri vacances urabukunda dushapira ibintu tubisange mu Burundi jewe unkeneye ndamwa WhatsApp yiwanje ni agasaraba 252 hama 61 63 62 ubusa 33 abo twajyanye nizere yuko mwashoboye kubyumva uretse yuko WhatsApp yiwawe umuntu ashobora kukuvugisha nta izindi rezo sosiyo abandi bose basanzwe bakoresha ashobora kukuvugisha hariyo Instagram hariyo na Facebook niyo nkuru God First Gerdo asanze yubatse ego warubatse umupapa w'abana 5 akaba ari nabyo bimubeshejeho ego Gerdo kugahindundi twama dukurikirana cyane amakuru atandukanye y'abanyabuhinga baba bari mu mihingo itandukanye nawe ukaba uri umwe mu banyabuhinga twashoboye kugira icyo tuvuganye asanzwe akora ibintu byo gucapa indundi wewe utwemereye iki indundi nzoza mu kwindi sizyo mukene nzoza mu kwindi nimuvuga akantu ndabakorera muza kubakorera ndi ngahonye akantu nzabacapira muze mungeze akabacapira canke mumbwire icyo ndakora ino nzo kitekera ndakibazanira
reka twizere yuko n'impano yawe tuzoshobora kuyishima nk'uko twama dukunda abanyabuhinga batandukanye, abaririmbyi turashobora gusaba ati ducapire naka, turashobora gusaba ati wowe nyene wicapa. Mbega Gordo, mu kurangiza Gordo, mu gucapa umuntu muraba amasaha angana iki ugaheza ukamucapa no mu minota ingana iki? jewe gucapa umuntu babita live, bikoresha barya abantu bakoresha amakriyo, mbona amarangi barabikora, mugabo jewe ivyo vyo kugira live sindabigira, nkoresha ifoto. Je nkoresha ifoto y'ama live sinabiganye, mugabo je nkoresha ifoto, nkafata ifoto nkayijana nkicara nkayicapa, nyuma y'imisi 3 mba mpejeje iporte nziza. Nka jewe Adijo kuri indundi.com uraziko mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jipo utariko uramubona, mugabo nka jewe Adijo nk'ubu kumbonye uno munsi Jipo watwibutsa amatariki, urashobora kuma ifoto washobora kuyicapa haciye igihe kingana iki? Imisi 3 gusa, burya navyo bya bintu byo gutevya akazi bituma umuntu yisubiza inyuma. Umufundi rero mwiza arakora mu minsi mikeya akaronka ayo mafaranga yo agakora ibindi, ntagire ibirarane vyinshi vy'akazi kabandi. Reka tugushimire, turemeranye yuko Adijo vuba kuri indundi.com tugiye kubona ifoto yiwe vuba biciye kuri Gordo. Ego narumvika agafoto. Gordo mwabanza kubona ifoto, nizere ko iyi zoom yonyene ikwiye, twashoboye kuvugana ko aramubona Adijo yuko yoshobora kugira ico akoze kuri we, kandi nawe umva yuko atwemere ko ari mu minsi 3 yonyene ifoto iba igaragara. Ni umunyabuhinga tumukeze, n'abariko baradukurikirana nizere yuko atana kimwe mwoshobora kugaya ku vyo Gordo yashobora kutwereka. Gordo reka tugukeze, tuguhe n'intege zo gukora ibindi n'ibindi, wizeza abasanzwe bagukurikirana n'iryari badoshobora kukubona mu gihugu c'Uburundi. Imana ibishatse ndashobora nzoza mwikonje mu kwezi kw'indwi mu ntango, ndashobora kuba ndi mu Burundi. Umva Gordo ubu yarihebeye igihugu ca Somalie, asanze akorera akazi mu Burundi, aje mwikonje. Gordo, mu gihugu ca Somalie igiki ubona yuko kirenze mu vyo washoboye kwibonera mu gihugu c'Uburundi? Ikintu je nakunze cane, nakunze ibahari Indian Ocean, narajumva mu mashure tuyiga. Ego nararyohewe kuyibona, nararyohewe kuyoga amazi y'umunyu. Kumbe hano kuri Ocean ndaraba kuri carte aho mpagaze, wasigaye n'ubuhinga buteye imbere ukibona aho uhagaze kuri carte kavuga niho handi kagasunga ka Afrika kameze gutya, ni kuri yose. Ivyo vyarandyoheye cane mu buzima. uretse gucapa Gordo asanzwe afise iyindi mpano yo kuririmba. Mu kurangiza naturirimbyire gatoya duheze twumve yuko umuririmbyi ashobora gufatanya n'iyindi myuga hama akabandanya abaho. Ego hariho aka gospel kimwe nkunda kuririmba, reka ndirimbe akarofre kamwe. Amavi yose apfukamye mw'izina ry'Umukiza, yemeze yuko uruhoraho. Yego ako gusa. Ngo nizi ego umva ko Gordo
muko akora ibintu byo gucapa abandanya ashima n'Imana. Reka tubashimire mwese mwabandanje mudukurikirana, tubibutse yuko ari kuri Indundi TV, twaremereye yuko abanyabuhinga bose iyo bari nibyo bakora byose dutegereza kubashikira aho bari hose, tuyibutsa yuko abari kure abamaze kubikora subscribe nicyo kintu dukeneye yuko mubana natwe hama natwe turyoherwe yuko dukorana namwe, hama duze tubashikirize amakuru atomoye. Abanyabuhinga iyo bari hose tubabaronderere. Reka tubashimire, twongere tubahe ikaze, ni kuri Indundi TV. Bana natwe turabandanya kubana namwe, mugiraho muba mubahwe.